Vichou Love, yes, merci beaucoup. Alors, je vois qu'ils sont là pour ton Vichou pour les ça. Oui. Là, je t'ai
And everybody was popping out today. Everybody in the mid-train with their numbers coming the front door. Mbere ya byose nimba uri mushasha kuri YouTube channel yacu gira subscribe, ugenda kuri Instagram ugire follow, ugenda kuri Facebook yacu ugire follow. Hama tubandanye umutima mukubona mubona kuri ekra zacu ni Vichou Love mukali wa Love Music aje gukora ibintu by'amateka bitakorwa n'abaririmbyi bose. Reka ndamuramutse nawe abaramutse. Vichou Love uri more? Yes, jemeze neza yabo ndamutsa abariko baradukurikirana aho baherereye. Yego ashobora kuba ari mwijoro cyane ku murango. Umuntu rero avuze ngo nimugira amahoro aba aciye mu ncamake aho umuntu wese aherereye acavyumva. Yes, abariko barakurikirana ino televiziyo nziza BITV nibaza ko bamubonye Vichou Love baramutse nababwira nimugira amahoro ama jemeze neza. Yes, nezerewe cyane. Yes, ndahejeje gukora ibintu byiza numva no kwigurukira. Ego Vichou nkuko yagiye kubivuga twebwe twari ngaha aje gukora ibintu by'amateka bidakorwa n'abantu bose. Vichou Love imbere na mbere congratulations kuri album yawe nziza Ikete. Ikibazo cya mbere rero ngomba kukubaza kubera iki album yawe wayise Ikete? Murakoze cyane. Album yitwa Ikete, namwe murabizi ko abarundi noneho basanzwe babizi. Ikete mu kirundi neza ni bacita ibaruwa. Ibaruwa rero sasa ni amajambo wandikira umuntu ku rupapuro hanyuma bikagenda neza. Ubu byarahindutse ntibikiri ku rupapuro gusa, ushobora kubyandika muri telefone kubera amajambo ibintu byagiye birahindagurika. Ariko album kuyita Ikete hari ibintu bimwe biba umuntu akavuga ngo kugira ngo umuntu azovyumve cyangwa bitahure ni byiza ko ndabimwandikira kugira ngo azovyisomere. Kubisoma rero bimufata umwanya, ndabona uwo mwanya kugira bisome amaze kuronka aca agira icyo bita kuvyinovura. Nicyo gituma navuze ni album yitwa Ikete kubera ko ivyo navuze muri album nifuza ko abantu bavyumviriza bakavyinovura, ari byo bakosora bakabikosora, ari byiza bakabibandanya. Ariko kandi mu ndirimbo zigize album yawe harimo indirimbo nyene yitwa Ikete, nibaza ko ariyo iyoboye album. Indirimbo yitwa Ikete, Dita Ikete wagandikiye bande? Dita Ikete nagandikiye umuntu wese. Ikete ryandikiwe umuntu wese, ari nacyo gituma saba abantu kuja kuri YouTube bakumviriza indirimbo za Vichou ziri muri album Ikete n'izindi ndirimbo cyangwa n'ibindi bikorwa byose Vichou ariko arakora kuri uno muma, kubera ko igituma mvuga ni nandikiye abantu bose nabishyize kuri YouTube no ku ma platform yose adandaza umuziki kugira ngo umuntu wese aza kumva bimukoze ko agira icyo akoze. Nicyo gituma nandikiye abantu bose, ari nacyo gituma na album nayise Ikete kugira ngo umuntu wese yiyumve kandi asome iryo kete, ari byo akosora bikosore, ari byiza bibandanye. Vichou Love twaguheruka kuri album yitwa Ambargo. Yego ubu nawe uje kuri Ikete. Yego ukuri ibintu byari bimeze kuri Ambargo siko byari bimeze uno munsi hari itandukaniro rinini cyane twabonye abantu benshi bitabiriye na album launch, bari benshi abaririmbyi benshi, aba influencers benshi baje kwitabira. Wakiriye gute urukundo bakweretse? Ubwa mbere no gushimira Imana niyo yatumye bikunda, no gushimira kandi na Prince Ku Mutwenzi yemezo igikorwa kibera mu kibanza ciwe agatanga ibishoboka byose, ari mu bantu bashigikira abajene namukengurukira cyane. Ubwa gatatu no gukengurukira umuntu yitwa Happy Famba abaita production, wewe yitanga ijoro n'umurango nabo bakorana bari muri staff yose ya The Fighter nako batagira kugira ngo bino bikorwa bigende neza. Hama icyo nakubwira integuro ziba zitandukanye kubera ko hari igihe umuntu arota. Uno munsi jembo orota gushika muri Amerika, mugabo nkaba nazi ko nzoshikayo bivanye n'uko meze, ariko uko umuntu agenda arabaho
akagenda arabona Imana ikora ibitangaza mu buzima bwiwe, sivyo? Yego. Uno munsi nemeye ko Imana ari inkuru kubera ko uko nateguye album Ambargo warabibonye. Yego. Niho mwari kiriya gihe twari twakoze icyo bita VIP, abantu nabo nyene mwarabonye ko bitavye bakuzura n'amaplace bakayuzura gushikaho n'abandi babura aho baje. Uno munsi twavuze ngo kiba ikintu cuguruye, umuntu wese tugishiramwo abaririmbyi bose, tugishiramwo abantu bose, tugishiramwo uburyo bwinshi. Abantu wabonye ko bitavye abaririmbyi, wabonye ko baje, je novuga ngo harageze ko bene amafaranga, bene amabanki, bene amasosiyete bashigikira umuziki w'Uburundi biciye mu mpano z'abaririmbyi b'Abarundi, kuko birashoboka. Niba waravye ikibanza uko cyari kimeze, hari huzuye cyane. Sasa ikibanza kuzura kuriya ni nyinshi ya vya bibazo abantu bibaza, mbega abaririmbyi b'Abarundi bo kuzuza ibibanza mwabibonye. Sasa jewe Vichou ubuhamya babonetse, abantu boshimira nayo byari ibintu byiza kandi simubeje. Ndabikengurukira Imana, ndashimira abantu bitavye, ndashimira abantu bagize icyo bakora, ndashimira kila muntu wese yagize icyo akora, n'umuntu yoba yaje muri kino giteramo ndamukengurukira kubera ko yabaye umwanya wiwe, bigenda neza cyane. Muri album Ikete harimo amakolabo y'abaririmbyi b'Abarundi, aho novuga nka Kingorongoro ndetse n'abandi benshi. Mugabo muri abo bantu bari muri album, muri ayo makolabo si bose bashoboye gushika ngaho. Mbega byaba byagenze gute abo bari mu makolabo muri album Ikete byagenze gute niba bagishika ngaho? Yego cyane, cyane. Abakunzi bwa mbere mu Kirundi, abakunzi nibaherera mu mubindi. Igira kabiri nuko umuririmbyi wese aba afise plan yagize kugira ngo ibintu byiwe bishobore kugenda neza. Uno munsi itariki si bose bategerezwa kuboneka kubera ko barafise ibintu byabo cyangwa uko bapanze akarere kabo. Bivuga ngo bajya mwabonye nabashoboye gukonfirma ko bari tayari n'umwanya bawufise, ariko n'abandi nabo nyene ntibanze kuza kubera ko banze, ariko bavuze bati Vichou uratubabarira kubera ko igiteramo cyawe kiguye ku gihe natwe dufise ibindi bintu twateguye. Ni ibintu byumvikana rero, kandi muri The Fight Production imiryango iruguruye, twebwe tuba tumeze neza, ibintu byose ni sawa. Icyo mwomenya, hariho n'abari muri album batabonetse, ariko kandi hariho n'abatari muri album babonetse. Ibaze mwamubonye Pasi, mwamubonye Willy, mwamubonye Linoji, abo bose ntibari muri album, mugabo babonetse. Bivuga ngo n'utari muri album yarahawe ikaze, nuko nabivuze mu biganiro n'umirabaza. Rero nabwiye abantu bose hamwe nimuze, azoba ibitangaza, nivyo vyabaye. Sasa ntihagire uwibaza ngo Vichou arafitaniye beef n'abaririmbyi bataje. Nabisiguye, abakunzi nibaherera mu mubindi, kandi kila muririmbyi wese arafise programa cyangwa plan yiwe ivyo yapanze. Ino tariki abo mutabonye petetre mu bari bafatiriwe, abo mwabonye nabemeye bakavuga ngo twebwe iyi tariki nta kintu dufise cyangwa nta bikorwa dufise. Kuva mu isi Bobo Peace agiriye, Vichou Love yaciye yinasa cyane muri karaoke. Nubwo atsore indirimbo, ariko ahanini tumubona cyane mu makaraoke. Mbega kubera iki ubu Vichou Love yinjiye cyane muri karaoke? Urakoze cyane, nibaza ko wibeshe cyane kubera ko kuva aho Bobo agiriye nibyo nagize karaoke, ariko sizo nibajije ko cyane kubera ko nakubwira ko sohoye album Ikete, imbere yaho narasohoye album yitwa Ambargo, n'imbere ya Ambargo narasohoye album yitwa History.
izo zose album ziteranije zirimo indirimbo zirenga 40 na sasa nibaza ko kugira ngo uronke indirimbo 40 na usohora si igikorwa kiba coroshe kandi izo ni ziri mu album. Hari indirimbo twagiye turakora nk'amakolabo zitari muri album banakuharura yosanga hari indirimbo zirenga 60 zakozwe tuziteranije kuva Boskabiye. Bivuga ngo rero Vichou niyibakije cyane muri karaoke, ahubwo kuko mwebwe mwabonye amakontra yagiye aba menshi kubera ko abantu bari biteze ko Bosco amaze kwitaba Imana Vichou itazokunda ko bandanya, mugabo Imana irahezagira Vichou ashobora kubandanya. Mbere iyo Mana nyene iruvira yugurura n'inzugi yugurura imyango, abantu barizera Vichou gushika kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi, aho ashobora kuvuga ko yifuza ko Vichou aririmba. Icyo ni ikintu kidasanzwe. Iyo Mana ribajije ku makaraoke nibaza ko ntari kuronka izo opportunity z'abantu batandukanye, amabanki akanyizera nyene icubahiro akanyizera akavuga ngo ndirimbira nyene icubahiro, kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akanyizera, abategetsi batandukanye bakanyizera, baza kubakorera ibiteramo aho baba bariko baranezererwa. Urumva ko si karaoke, ahubwo barabona ko Vichou ariko arakora. Bona n'umuze ngo Vichou yibajije kuri karaoke cyane, ibyo bintu si ibyo kubera ko ahubwo Vichou yaronse ibiteramo byinshi cyane bituma abantu bibaza ko Vichou ari muri karaoke, mugabo siko bimeze. Byose jewe ndabikora kabisa. Mbere yuko turangiza tugaruke kuri kino kibazo kuri album Ikete, yego kugeza uno mwanya indirimbo zose ziramaze gushika ku rubuga rwa YouTube. Nagomba kumenya mbega izo ndirimbo iyo barama audio gusa harimo amavideo, nimba amavideo atarasohoka twitege ryari amavideo n'izindi ndirimbo zose amavideo? Urakoze cyane, ikibazo cyiza. Indirimbo 20 ibiba byoroshe ko zose zironka amavideo, mu gihe namwe muziko mu Burundi abantu ntibarasobanukirwa ikijanye na business y'umuziki yabo, ariko zimwe muri izo ndirimbo ziramaze kugirirwa amavideo. Ahantu utanga akarorero nk'indirimbo yitwa Ndiki, indirimbo yitwa Round Table, indirimbo yitwa Abudiwa, indirimbo yitwa Sandra, Ubabare, donc n'izindi ndirimbo muzoza murazibona rero zigirirwa amavideo. Hariyo n'izakorewe amavideo zitarasohoka, murindire rero kubera ko si igikorwa coroshe. Indirimbo zose 20 kugira ngo ukwize video zose bisaba uburyo, ariko ndabemereye ko nyinshi muri zo amavideo aramaze kuboneka. Nibaza ko n'izindi mugiye kuza murabona vuba cyane, ahubwo vuba cyane mwitege video y'izindi ndirimbo ziri muri iyi album Ikete. Vichou Love, ukurangiza muri kino gihe umuziki w'Uburundi uko wari uri kera si kuburi ubu turabona abaririmbyi benshi basohoka bakagenda i Buraya gukora amakonseri. Watubwiye yuko Vichou araronka amakontra menshi, mbega ntibirashika Vichou akaronka kontra iyi Buraya kuburyo tubona Vichou yuriye indege agenda gukora konseri i Buraya? Izo konsere Vichou yazitanguye kuva kera, ahubwo mwe ntimwabimenye. Erega Vichou aramaze kuja hanze, mvuga i Buraya. Nibyo niko ndakubwira. Je nagiye nataka kuja Belgique 2013. 2013 kandi tukiri bato. Yes, na Bosco yarakiriho. Urumva? Kandi tugiye muri festival ikomeye cyane. Kandi twatumiwe. Vichou aramaze kuja Dubai arakora konseri, sibyo? Hama tabure ko Vichou afise ineguro yiwe yisangije kubera ko hari amakonseri arenga 5 muri The Fighter bamaze kuronka y'Iburaya. Vichou Love akayaje muri The Fighter bakavuga ngo no, twebwe hari ibyo tuko turakora hano mu gihugu, izo konseri nituzemeye. Mwumve rero yuko Vichou arafise ineguro yiwe, The Fighter iravize uko ipanga akazi ka Vichou ku buryo Vichou igihe agoje i Buraya
muzobona ibitandukanye n'ibyo mubona ku baririmbyi bariko baragendayo. Vichou Love, tugushimire twongere tugukeze ibikorwa cyiza wahejeje gukora ku bintu byizeje kwerekana mu gihugu. Uri umuntu w'umugabo koko, tugushimire kubera uduhaye n'aka kanya tukayaga. Imana iguhezagire. Abakozi ba BTV ndabibutse yuko album ya Vichou Ikete yamaze gushika ku rubuga rwa YouTube. Mugende mumvirize indirimbo 20 indirimbo 20 ariko bari mumaze kumva n'izindi mutari mumaze kumva. Yana bemereye yuko azobaha n'amavideo zimwe muri izo ndirimbo. So mubandanye mumushigikira n'umuririmbyi w'igihugu kandi umuririmbyi arakomeye. Mubandanye rero mumushigikira kuko agomba kuduza umuziki w'u Burundi nabo mufasha kumuduza kugira ngo ashike ku ntego yiwe. Vichou Love, asante cyane. Murakoze cyane. Ahubwo reka nanjye mfatanya rero kubashimira kubera ko mwebwe mutahari jewe sinoshika kure kubera ko amajwi yanyu n'amasanamu yanyu bishikira abantu benshi gusumba kuko twebwe tuba tuvyiteze. Ndabakengurukire rero, ndababwiye kandi ngo Imana ibambezagirire mubandanye gusapotinga umuziki w'Uburundi ushike kure, tuje hanze kuzana amadolari menshi, Uburundi bwacu bushobore kubandanya butera imbere. Murakoze cyane. Amen. Asante. Yes sir.